Yesu nashimwe. Tuzi ibiganza turamukanye. Ndabahaye bwakeye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Yesu nashimwe. Uhoraho abaho umugisha. Uhoraho abaho umugisha. Uhoraho abane namwe. Murakoze. Egome tudatebeje tuzingurure ibitabo byacu Bibiliya. Ndagire nsabe mwarimu Placide na mwarimu Renova bazi hano dukorane. Jewe ndasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Matayo igice c'indwi ndahera ku murongo w'indwi. Hanyuma mwarimu Placide nawe arabe igitabo ca Nehemiya igice ca kabiri arahera ku murongo wa 4 n'uwa 5. Ego. Hanyuma Renova nawe arasoma itanguriro igice ca 28 ku 16 ageze 22. Kabiri murongo wa 4. Ariko jewe ndatangura gusoma. Nje ntangura gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Matayo mu gice c'indwi n'umurongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngira mwahabonye. Mwahabonye. Gusaba. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, Imana yacu nihabwe icubahiro. Igitabo ca Nehemiya igice ca kabiri ku murongo wa 4. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Nca nsenga Imana nyene ijuru. Amen. Igitabo c'itanguriro. Amen. Nimuze muritabirize. Igitabo c'itanguriro igice ca 28 dore ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 22. Yakobo arikangura aravuga ati nukuri Uhoraho araha hantu nanje sinarinda bizi. Aratinya aravuga ati erega ahantu hateye ubwoba. Aha n'inzu y'Imana sikindi. Aha niho rembo ry'ijuru. 18. Yakobo azinduka kare mu gatondo yakira ryabuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi. Arisukako amavuta ya elayo. Aho hantu acahita Beteli. Ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Luzi. Yakobo asezerana ati Imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ivyo kurya n'ivyo kwambara, nkazosubira kwa data nkira amahoro. Uhoraho azoba Imana yanje, n'iribuye nshinze ko inkingi rizoba inzu y'Imana, kandi kuvyo uzohora umpa vyose sinzobura gukuramwo ica 10. Amen. Amen. Reka ndamusabe mwarimu Yoshua nawe aze ashireko mu gitabo c'abacamanza 11 murongo wa 29 ageze 34. Matse muhembo w'Uhoraho aza kuri Yefuta nawe anyurangana i Gileyadi no mu ntara y'Abamanase. Aca i Misipa n'i Gileyadi avayo aragenda ngo aje mu Bamoni.
maze Yefuta asezeranira Uhoraho isezerano ati, niwatanga Abamoni nkabatsinda, ngatabaruka amahoro mvuye kurwana nabo, uzobanza gusohoka mu nzu yanje kunsanganira azoba uwawe Uhoraho, nanje nzomutanga kw'ikimazi cyo guturirwa. Nuko Yefuta ajabuka mu Bamoni arabatera, Uhoraho arabatanga mu maboko yiwe ngo abatsinde. Arabatikiza uhereye i Arowereri ugashitsa iminiti, atsinda ibisagara 20, arinda ashika Abeli Kerimimu, kaba agatekizo gakomeye. Uko niko Abamoni bamazwe igabo n'Abisirayeli. Maze Yefuta ava ku rugamba aja i Misipa. Ashitsiwe, umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira avuza akagoma, ariko aratamba atarika. Kandi uwo mwana wiwe yari kinege, nta muhungu nta mwigeme wundi yari afise atari uwo gusa. Yesu nashimwe. Dusomye amajambo menshi, nashatse kugira ngo tuyavuge ko mu ncamake, hanyuma ko wamaze kuyabona urashobora gushishikara kuyasoma mu gihe wowe uri mu rugo. Ijambo twasomye muri ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo rivuga ngo musabe muzogirante, musabe muzogirante, dusabe tuzohabwa. Iyi ntango y'uwo mwaka Imana igize neza kwitwibukije iri jambo ryo gusaba duhabwe. Hari umuntu ari hano adafite icyo yosaba Imana? Yoba arimo? Aduze ikiganza turabe. Nta numwe arimo. Twese turafite ibyo twifuza ko Imana yodukorera. Yabonetsemo? Kiretse wowe yarasinziriye. Umuntu umwe niwe yikanguye ngo yikangura bariko baravuga ijambo, hanyuma bariko baravuga ijambo ngo ryo gusaba imiliyoni ambari 3, yikanguye acamanika urutoki ngo ni jewe. Ashitse imbere barashima Imana ati turaronse uwemeye gutanga ya mafaranga. Agizenya yumva n'amafaranga yarakenewe. Ati jewe namaramaye narakozwe n'isoni, rero hajya gusinzira mu ishengero si byiza. Urashobora no gukora ibintu ugasanga ukoze ibintu abantu bagatangara, ariko aha nta barimwo kuko uwo munsi dufise akayaga keza. Murumva ko nta n'ubushuhe buhari n'akayaga keza. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritwibukije ngo nimusabe muzohabwa, musabe muzohabwa, musabe muzohabwa. Iryo ni irembo ryuguruye, nta wundi yaryuguruye, ni Kristo Yesu. Yavuze ngo nimusabe muzogirante. Saba urahabwa. Kuko Yesu yaruguruye. Mwamba abaririmbyi bakunda kuririmba ngo iyo Yesu yuguruye nta muntu yugara. Egome hariho abagerageza kugara, hariho abagerageza kugara ibintu by'abantu, gasanga umuntu yahugiriye inzigo akavuga ati uyu no mugarira ibyiwe. Abarozi bakagerageza kugara, n'abandi bakagerageza kugara, n'abandi bakagerageza kurondera abo bokwica. Mugabo muri iri zina twahawe rivuga ngo nimusabe muzohabwa. Sema amen. Nimusabe muzohabwa. Mbere ushishika usoma urabona ko havuga ngo murondere muzoronka, nimwaramutsa muzokugururirwa,
ngo nta mwana ashobora gusaba se umutsima ngo amuhe ibuye cyangwa ngo amusabe ifi amuhe inzoka. Yesu ataravuga ngo none ko muzi gukorera ibyiza abana banyu muri babi, mbega so wo mwijuru wewe ntazorushiriza guha ibyiza abayimusabye? Sema amen. Muri iyi ntango yiyinga dutanguye, wumve ko wugururiwe gusaba icyo ukeneye cyose. Sema amen. Wumve ko wugururiwe uvuga ati ndakeneye gusaba Mana, hariho ibyo ntaronse muri uyu mwaka urangiye, hariho ibyo nahuye nabyo muri uyu mwaka urangiye, hari ibibazo nahuye nabyo cyangwa hari ibyo ntaronse, ariko muri uyu mwaka ngomba gushiraho ikintu ndagusabe kibi kimenyetso nawe uzogira icyo ukoze. Aha twamaze gusoma muri iki gitabo cya Nehemiya. Nehemiya ari bwami ngo yumva inkuru z'ibyabaye Yerusalemu. Twavuze ku bantu batatu, twasomye ku bantu batatu: Nehemiya, n'itanguriro tuvuga ibya Yakobo, dusoma ibya Yakobo, n'abacamanza turabona ibya Yefuta, n'abantu batatu. Nehemiya yafukamye asaba Imana, aravuga ati Mana, ndagorewe ibwami, numvise inkuru z'ibyabaye Yerusalemu, inzitiro z'i Yerusalemu zose zarahombaguritse, abantu bafashwe mpiri, ubu abantu bahari bari mu magorwa. Ati none no bigenza gute? Ngo araje imbere y'Imana. Usomye mu gice cya mbere niho ubibona ukuntu yarize aririmba Imana avuga ati mbega Mana, no bigenza gute? Mbere ngo mukurira kwiwe yarira asaba imbabazi, asabira imbabazi abi Yerusalemu, avuga ati twarakoze ibyaha, twaracumuye, kuko kugira ngo zijya nzitiro ziveho ni kubera ibyaha byakozwe. None Mana, ndakwinginze, byoshoboka gute ko norenga ku imbere y'umwami ngo anyemere inje kubaka inzitiro zahombaguritse? Umunsi uri izina ngo azana igituri imbere y'umwami, ariko arahereza. Umwami amwihweje mu maso, abona arababaye, abona nta munezero afise. Ataramubaza ati Nehemiya, ufise ikibazo nyabaki kutanezerewe? Ufise ikibazo nyabaki? Ntihabuze nawe ibyo babikubabaje muri ino minsi, ntihabuze ibyakubabaje muri uyu mwaka urangiye, ntihabuze ibibazo wahuye nabyo, ariko irembo riruguruye rivuga ngo musabe muzohabwa. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Nehemiya umwami amaze kumwihweza arabona ko ababaye, acamubaza ati ibi bintu mbonye sibyo menyereye, bimbereye bishasha kuri wewe, ufise ikibazo nyabaki? Acaramwiganira ati mfise ikibazo mfise, inzitiro z'i Yerusalemu zarahombaguritse kandi nta wundi muntu yoja gutabara. None ndakwinginze, nambagiriye ubuntu, ndeka nje kubaka inzitiro z'i Yerusalemu z'abasokuruza, ndabe ko nosubira kuzisanura, ndabe ko nosubira kuzubaka. Umwami amwihweje acavuga ati ndakwemereye, uragenda. Nehemiya acaravuga ati nambagiriye ubutoni, namunyemereye, ndasabye umpe n'ingabo zizomperekeza. Ati mbere si ibyo gusa, ndasabye umpe n'ibyete nzoja bukanashire abo hakurya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Mbega wumva muri kino gitondo nta cete wosaba Imana woja bukana kugira umwaka uzokubere mwiza? Haleluya, haleluya. Nta cete wumva wosaba, mbe nta ngabo wosaba
zoguherekeza kugira ngo uyu mwaka uzuja buke neza. Musabe muzohabwa, musabe muzohabwa, murondere muzoronka. Imana ntiho wicaye, Imana ntiho umunebwe, kandi Imana ntiha utayikunda. Imana iha uwikunda, Imana iha uriko arakora, Imana iha uriko arayirondera, Imana iha uyitanga. Ukemera ukitanga. Wicaye uri umunebwe utayikunda, udakunda ibyayo, ntacu uronka. Eka kwishuri, nkiri kwishuri, umuntu umwe yigeze kuvuga ijambo, umunyeshuri avuga ngo Imana ifasha umuntu yifashije. Cyo no video jambo menga rirambabaje, ndavuga Imana ifasha uwifashije. Wewe Imana wo ifasha iki wogirane? Mugabo niyumviriye nasanze Imana yo yirugurura igatanga ibintu, mugabo wewe ucuva hasi ugakora kugira ngo bigirene ikunde igufashe muri bijya bintu uri kurakora. None ni wagomba mu nzu wicaye, Imana izoguhezagira, izoguhezagira ko mutabyemera. Kiretso ari amajini niyo numva ko yatabitangira mu byumba hariya, agenda akicara ahantu hanyuma ngo akifata gujya ngo bigaca bihunguruka. Ibyo nabyo ababikora je ntabo ndabona. Mugabo Imana igusaba ngo ugirente, uhaguruke ukore, uhaguruke uyisenge, uhaguruke uyisabe, ufukame n'amavi amyoke, wemere kurara ijoro. Jewe nama nibaza kubera iki Yesu Kristo imisi yose yirigwana n'intuma ziwe, mugabo hageze ku mugoroba agaca agenda ngo yarara ku musozi. Ntiyari Imana ga yemwe? Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Yacaduga ku musozi kubera iki? Yategerezwa gukora kuko hari ico yari kwarakora. Yari yazanye ubutumwa bwiza mu isi, yari yaje kubohora kugira ngo bikunde abantu baronke ubutumwa, abantu imitima yabo yumva Imana icari cyo. Yaremera akaduga ku musozi. Aha rero mu itanguriro naho twasomye kuri Yakobo ngo ariko aragenda mu rugendo, amaze kuva kwa se nta muntu n'umwe izi nkuru atazizi za Yakobo. Usomye urabona ko yerekana ngo araye kuri wa musozi, ngo aho hantu ngo yiseguza ibuye. Iryo buye yaragiseguza, yararushe. Ariko ngo muri ico gihe Imana ikiramugendera hajya nyene, iramugendera ngo abona ingazi ndende iduga ishika kwijuru. Ku mutwe wayo abona Yesu Kristo ayihagazeko, abona abamarayika bamwe baduga abandi bamanuka. Ngo yikanguye acavuga ati nukuri sinari ndabizi, kumba ahantu naraye ni kwirembo ry'ijuru. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Aha turi aha nyene aho umuntu afukama, aha wicaye, ntuyicare muri kamenyeri, ni kwirembo ry'ijuru. Sema amen. Ni kwirembo ry'ijuru. Yakobo atiravuga ati yo sinari nabimenye Imana, kumbe ni kwirembo ry'ijuru. Ngo atarabyuka kare afata ryabuye yari yiseguye, ngo ararishinga maze ngo arisukako amavuta. Aravuga ati Imana niwampa kugenda nkagira urugendo rwiza, iyo ngiye nkagenda nkashikayo amahoro, ukazompa umugisha nkagaruka, nkongera kugaruka mu gihugu ca data. Aha hantu nyene nshizira ibuye, aha nyene Mana, aha nyene, haleluya, aha nyene nzoza ndahubake ingoro yawe. Yakobo ngo acaragenda, agiye Imana iramuhezagira yagiye. Igihe kigeze Imana iramubwiye ati Yakobo, cagihe nakubwira kusubira kwa so kirageze, haguruka n'abana bawe n'abagore bawe ugende.
ngo Yakobo aca arasubira inyuma, arasubira kwa se. Ashitse hantu hari ryabuye, yibuka ibitangaza Imana yamukoreye, yibuka ibyiza Imana yamukoreye ari kwa Labani, yibuka ukuntu Imana yabanye nawe, naho yari yahuye n'amageragezwa kwa Labani, uwo yari yasabye atari we yaronse, amusubirisha mu incuro arabyibuka, acavuga ati ryabuye ngiri. Yesu nashimwe cyane. Ryabuye ngiri, ngo aho hantu aca hubakira ingoro y'Uhoraho. Uyu munsi muri iyi ntango y'umwaka, nta wuzi gituma iri jambo Imana iritanze, nta wuzi gituma iri jambo Imana iritanze. Iritanze ku bwawe kugira ngo nawe ushinge ibuye, mbere urisuke ko amavuta ya elayo, uvuga ati Imana niwagira icyo unkoreye muri bya bibazo byanje bimwe nipfuza, nzogushimira. Sema amen. Musabe muzogirane, musabe muzogirane. Dusome irindi jambo rimwe, icete cya mbere cyanditswe na Yohana. Icete cya mbere cyanditswe na Yohana, ingo mwari Placide ngo. Icete cya mbere cyanditswe na Yohana, igice cya 3 n'umurongo wa 21 n'uwa 22. Mwumvirize iri jambo, soma. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije, turashira ubwoba imbere y'Imana. Banzo gezaho. Abo nkunda, iyo umutima wawe utagutsindishije, ushira ubwoba imbere y'Imana. Soma hepfo gatoya. Kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, tuca tugihabwa n'Imana, kuko imitima yacu itadutsindisha imbere y'Imana, kuko twitondera ibyagezwe byayo. Amen. Tugakora ibishimwa imbere yayo. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Duzi ibiganza dushima Imana. Abo nkunda, iyi mitima yacu itatwagirije icyaha, dushira ubwoba imbere y'Imana. Sema amen. Dushira ubwoba imbere y'Imana, kandi ngo umuntu acasaba icyo ashaka cyose. Kubera iki? Nta bwoba muri we burimwo, kuko urizeye ko ibyo uja gusaba bija kubuko nyene, kuko umutima wawe nta bwoba urimo. Tugiye dusenga Imana. Abumvise amajambo mwese, Yesu abahezagire cyane.